guhama kw'ishengero turabona ba Pawulo bafungwa turabona hari ibintu bikomeye cyane bibabaho ariko uwo mwami yitwa Yesu ryabuye rigumye imfuruka yariza ryarakorotse mw'isi haleluya ryari ryarakorotse umunsi yavuka ryabuye ryaracumuse riranze litangura kumena bukebuke litangura kumena n'uri mu process yo kumena bukebuke haleluya yaramaze kumena Kristo yaraje mu mwami yaramaze kwima haleluya cyo tubariye kwisenya no mu mitima y'uwacu n'umwami wacu n'umukiza w'iwacu ariko n'umwami aganjise sinaza ko n'undi muntu avuga cyane kwisi abasitari baraza akamara umunsi mu myaka 2 5 10 hari twabonye twemeye cyane baje baravuga president bakomeye ariko ari umwami yitwa Yesu Kristo abo baramukunda abandi bakamuheba hari abivamo bakabijamo ariko yamara umwami ari hajuru kabisa useme amen haleluya rero umwami yaraje arabomora ubwami bwa kane turatura ubwami ngene arabomora ariko reka tugende mu gice c'indwi ca Daniel igice c'indwi ca Daniel umurongo wa mbere ushaka umurongo w'umunani haravuga ngo Daniel arota ibikoko bine murabe neza ubwa mbere Imana yagendeye Nebukadineza umuntu atari umunyisirayeli umunyamahanga umwami atuma Imana na gatonya imuhishurira amabanga ndetse tumajira ataye yuko Imana atamuntu witokoresha Imana nibuye yorikoresha n'igiti n'indogo bwa Baramu yarayikoresha kiravuga hari igihe twihagarara ko ni jewe sizwe amavuta cyane ngenzi ibintu byinshi Imana n'impene yorikoresha yashaka gucomeka ngaye kabira yabijwi ryawe karyumva kumva ko Imana ikubwiye ikintu wari ukeneye gusengera Imana ntirimite n'ikintu na kimwe Imana ntirimite n'ubumenyi bw'umuntu n'ubushobozi bw'umuntu kuko ni Imana yishwije haleluya tubona ko Imana yagendeye Nebukadineza amwereka amabanga yongera igendera na Daniel umuntu wayo umwana wayo umunyisirayeli haba wiki mu mwaka wa mbere Belushaza umwami w'i Babuloni ari ku ngoma uwo n'umwami wa kabiri yasubiye Nebukadineza Daniel yarose inzozi abona ivyo yerekewe mu mutwe ariko uburiri bwiwe maze yandika ivyo yarose arobanuramo ingingo zaje zikomeye umva ntiyanditse ibintu byose yanditse ibintu nyamukuru nuko Daniel aravuga ati mu byo neretswe mu ijoro nagize ntya mbona imiyaga ine yo mu kirere isenyera ku kiyaga kinini ni muri ico kiyaga hiburukamwo ibikoko binini bine bidasangiye ubwoko mumbe ibikoko bine bidasangiye ubwoko mumbe igikoko ca mbere icambere cyaza n'intambwe liyo mu Gifaransa kandi cyari gifise amababa nk'ay'ubukuma shaka mwimagine iki gikoko liyo mwese murayizi ntabwo murayizi cubona intambwe kuzona ifise amababa isa na egre nk'igisiga kinini nk'ukuma si gikona n'ikinyoni kinini cyane gifise amababa manini cyari gikoko gifise mu maso y'intambwe bafise n'amababa nk'ay'igisiga egre ndakitegereza gushitsa aho ibyubi byacu bihanyuwe bari baje bafata ya mababa ari bakira babona ya mababa unaje arayavunye niyo cyagurukisha kugira agende kuganza no kugirira ibindi bikoko nabi gikugwa hasi gihagarikwa ku maguru cema nk'umuntu gihagarara ku maguru abiri cyangwa kigendera ku maguru ane kandi gihabwa umutima w'umuntu gica kirahinduka bashaka umutima woroshe n'umuntu kuko ibikoko birakomanaye okay ndongera mbona ikindi gikoko ca kabiri gisa n'icitwa idubu mu Gifaransa ni ours cari gihengarariye iruhande rumwe cari gifashe amagufa atatu y'imbavu mu kanwa cari gifashe amagufa atatu cambaye mu rubavu k'ikindi gikoko cyafashe mu kanwa c'igikoko mu mihaha yacu mu kanwa kacu rumwe barakibwira bati va hasi urye inyama nyinshi hanyuma y'ivyo mbona ikindi gikoko gisa n'ingwe mu mbavu zacu cari gifise amababa ane ico cari yari leopard mugabo ifise amababa ane nk'ay'igisiga kandi ico gikoko cari gifise imitwe ine gihabwa inganje umva igikoko gifise amababa ane gifise n'imitwe ine hama gihabwa inganje ibi bisigura iki mu buryo bw'ivyabayeho kw'isi ubu n'ubwami bwa mbere bw'intambwe niyo Babylon ubwami bwa kabiri gidubu ours niyo Empire Medo Perse ubwami bwa gatatu bumeze nk'ingwe bwafise amababa n'imitwe ine ninde ubugiriki kuko ubugiriki bwari bufise abantu bane babutwara hariho Alexandre le Grand hariho n'abajenero bamufasha abantu batatu
munyuma ubwo bwami bwarigabuye bwigabura hagati yabo bakuru aho nzonga ko nibumvikana byaba bicavanye n'ubutegetsi n'ingene Alexandre Rogara yarafise intege nke n'ibindi barabiza bize bya histoire rero ubwo bwami batwegereza yuko uko Imana yabibwigishijwe ibibwira Daniel niko byagenze yuko birinjira okay katubangana hanyuma y'ibyo mu byo neretswe mu ijoro ngira mbona igikoko cya kane giteye ubwoba c'ubuyobe kandi cy'inkomezi nyinshi cyari gifise imihaha minini y'ibyuma kiratabagura mwumve ca gikoko giteye ubwoba cya kane kiratabagura gifise ibyuma mu bibuga bw'abami bwa kane ko bukozwe muki mu cuma gifise imihaha minini y'ibyuma kiratabagura kirajanjanga ibisigaye kibisiribangisha amajanja yacu cyari gifise itandukaniro n'ibindi bikoko byose byacitangiye imbere umva cyari gitandukanye na bwa bwami bundi butatu aha two tukoresha imvugo prophétique langage prophétique niko bayita tuko tuvuga ngo bisanzwe tuko tuvuga mu buryo bwo kwishura ibyanditse mu Bibiliya by'ubuvugishwa kuko hari itandukaniro rya prophétie ngo atubwira ngo horangira kugirira ibi ige ni prophétie ijeje ko gutera intege umuntu ucoteje gutera intege umuntu hariho n'ubuvugisho bo muri Bibiliya buvuga ku bintu bizoba mu bihe by'iherezo iyo niyo prophétie igura abantu benshi kumva kuko ntibitwa turiga ngaho rero aha tubwira ngo cyangise amahembe 10 mufate neza nkama uduturu tukagenda baravuga ngo aya mahembe 10 araza kugaruka azogaruka muri nozwi cyane kuko arakomeye cyane cyari gifise amahembe 10 nitegereje aya mahembe mbona muri yo hameza kandi gahembe gatoya urumva cyari kibayeho gifise amahembe 10 mugabo hamera kandi gahembe gatoya imbere yako hakugwa amahembe 3 mu yarasanzwe maze ku gahembe nkabonamo amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibihambaye atubona yuko ari ubwami bundi bune bavuga kubyerekeye ibikoko bine bizobaho ku isi ariko bwa bwami bune twabona bw'Ababiloni hamwe muri Medo-Perse tubonamo Abagiriki tubonamo n'Abaroma ariko ubwami bw'Abaroma ngo hazoza kandi gahembe gatonya bari majambo azoba ari umwami wundi azoza avuye muri bwa bwami bw'Abaroma aje kuganza uwo mwami nawe niwo bita Antikristo uwo mwami azoba aje avuye muri bwa bwami bw'Abaroma nyene azoba aje kuganza kugira ngo azane system y'ubwami hano batubwiye ngo amahembe 10 n'abami 10 bazoba bafasha gutwara Antikristo azohabaye ubumwe mwibuke neza yuko ubwami bwose bwabayeho bwabugizwe n'ibihugu byinshi ubwami bw'Abaroma nabwo bwabugizwe n'ibihugu byinshi tuza kubona mu kana bugizwe n'ibihugu byinshi mugabo mu gihe cy'iherezo hazoza ubundi buryo bw'abami bw'Abaroma buzovukamo uwo bwami hazobutwagwa abihugu byinshi mugabo harimo abami 10 bakuru urabona 10 bakuru hacaguka mu wundi muntu aza kwabera umurongozi amaze kuza kwabera umurongozi wazavuga ibintu bihamba tuza kubona mu kanya gatonya twasoma ibindi biri imbere azavuga ibintu bihambaye cyane ari umuntu yiyemeza hanyuma bazafata abami 3 ngo bamufate ngo bamuneshe ngo babaneshe abakureho izo yuko ashobora kuba abami 3 bazovuka bakaza mbwa bakanka intwaro ye n'ingana beze hama bakure habica azaho umuntu akomeye cyane reka tubandanye dusoma ku murongo wa 15 twige iki gice cy'indwi cyose twaza gutahura amabanga menshi muri kino gice niza ko tamuntu arazimira haleluya tugenda bukebuke umurongo w'9 hameze kwitegereza bakiri ko barashiraho intebe z'ubwami maze haza uwa mbere shaka ahantu hararyoshe cyane maze haza uwa mbere na mbere aravyagira imyambaro yiwe yera nka sheregi uwa mbere na mbere mbega ni Imana haleluya haza uwa mbere na mbere aravyagira imyambaro yiwe imeze nka sheregi kandi umushatsi wiwe wasa n'ubwoya bw'intama yera derere intebe y'ubwami bwiwe yari nk'ibirimi by'umuriro kandi amakurudumu yayo yari nk'umuriro waka uruzi rw'umuriro rwiburuka ruva imbere yiwe ibihumbi n'ibihumbi baramukorera kandi n'amasinzi bari bahagaze imbere yiwe imanza zirashingwa ibitabo birazinguruka naritegereje ico gihe kubw'ijwi rya ya magambo yo kwihayagiza ka gahembe kavuga mumva si n'ihembe n'agahembe kagahembe kavuga niriko nitegereza ca gikoko kiricwa mumbe ca gikoko kiricwa
umubyimba wacu uraheregetera utabwa mu muriro urayigira kandi na bya bikoko bindi inganji yabyo birayakwa ariko byongerwa kubaho gushitsa igihe kanaka kandi mu byo neretswe mu ijoro nagize njya mbona haje ubusa n'umwana w'umuntu azananye n'ibicu byo kwijuru aza kuri wa wundi wa mbere na mbere baramushikiriza aca hanga inganji n'icubahiro n'ubwami kugira ngo amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe bamusabe ingoma yiwe n'ingoma itazovaho kandi ubwami bwe n'ubwami butazohamugura amen uwo ni Yesu batubwiye Antikristo hejuru batubwiye Yesu Kristo murongo 15 maze jewe Daniel umutima untunuriramo uhagarikwa n'ibyo nabonye nerekewe mu mutwe nuko nongera negera umwe mu bari bahagazeho ndamwinginga ngo mbarire iby'ukuri byo muri ibyo byose arabimbwira amenyesha uko bisobanurwa ati ibyo bikoko binini uko ari bine nibo bami bane bazokwaduka bazokurutse mw'isi bwa bwami twavuga ariko abera bisumba byose bazohabwa ubwo bwami kandi ubwo bwami bazobwegukira buhore ari ubwabo bushitse ibihe bidashira amen abana arabera ni bande ubwo bwami n'ubw'iwanyu haleluya maze nca nifuza kumenya iby'ukuri by'igikoko ca kane cari gifise itandukaniro na bya bindi byose bwa bwami bw'abaroma kigatera ubwoba butavugwa gifise imihaha y'ibyuma n'ibyara by'imiringa catabagura kajanjanga ibisigaye kikabisiribangisha amajanja yacu kandi nifuza kumenya ibya ya mahembe 10 yari mu mutwe wacu aha tugende bukebuke n'ibya ryari n'iryamera rigatembagaza ya yandi atatu niyo ryahembe ryari rifise amaso n'akanwa kihayagiza urumva cyari ko gifise amaso mugabo gifise umunwa kima ciyemera gihayagiza byaboneka kwari rinini kurusha yandi magenzi yacu 21 maze nitegereje mbona iryo hembe rigwanya abera rirabanesha gushitsa uwa mbere na mbere aje atsindishiza abera bisumba byose nuko igihe kirashika abera begukira ubwabo haleluya ejo mu byashoro Yohana 11 murongo w'indwi shaka turabe agakoko cyangwa agahembe bavuze cyo gikoko aragiza kugaruka uza gusanga ari Antikristo tuzomuvuga ko cyane muri no minsi nibaza ko Bibiliya kiratangura gutahuka mu igice cya 11 murongo w'indwi mumva nyina kiyemera agakoko mbana agakoko mbega agahembe n'agakoko ni kabinyene ni ka Antikristo haba kandi ngo nibaheza gushinga intahe igikoko kizoduka kivuye ikuzimu kizobagwanya kibaneshe kibica icyo Yohana 11 murongo w'indwi aduga igikoko kizaguka kigwanye aberehere hejuru kizobabanesha kinabica tukoje mu byerekeye canke kigoye isi zojamwo ishingiro ryaduze aho abantu bazosigara badakijijwe Antikristo azobatwaza umukaza akabanesha kabica abatoranijwe bazokizwa ko biri tubwiye Imana hari abantu benshi bazokizwa cyane nzoyivuga ko ngira hejuru canke hejuru rero tubaze yuko icyo gikoko kizaguka kigwanya bere umurongo 13 murongo w'indwi ibyashoye Yohana nyene ibyashoye Yohana 13 murongo w'indwi havuga ngo giterana akanwa kacu kirogota ku Mana kirogota no ku izina ryayo no ku ihema ryayo no kuba mu ijuru gihama kugwanya abera no kubanesha kandi gihama gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose ico nda gikoko cagurutse kugira ngo ciyemere reka dusome ku murongo murongo ngo kandi ku byayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazokwadukamo abami 10 maze mu nyuma yaho hazoza uwundi mwami ariko we azogira itandukaniro n'abambere kazonesha abami batatu isuma byose azirwa ko amajambo y'agatituro kandi azocobogoza abera tuje kwasoma mwayibonye ko azofata abera akabagwanya akabanesha bisuma byose azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ibyagezwe kandi bazorekerwa mu maboko yiwe kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe izoshirira turi Daniel cy'indwi mu mbabarire nibagiye icyo cy'indwi kuva ku murongo 23 na 4 gushika 25 niho ndaringeze aho abantu tazohaguruka agahindura ibihe tuzoyibona cyane mu buryo azokoramo tuzoyibonamo ngiro canke yaye hama umurongo
nshaka dusoma wundi ni byashwa Yohana 12 umurongo wa 14 dusubire ngo bijana haravuga ngo umugore ahabwa amababa abiri y'ibukuma nini kugira ngo agurukire mu bugaragwa ahantu hiwe ahagaburirirwa igihe n'ibihe n'igice cigihe arindwa ico kiyoka abagabo byerekeye bavuze ngo umugore n'ibindi abagabo bako batwereka benshi barabwaca ngati harabaca babona Bikira Mariya abandi bavuga ibintu bitandukanye ariko batwereka byerekeye ibihe by'ishengero rizoba atubwira yuko azorindwa ibihe n'igice cibihe mu mvugo y'igihe burayo cyangwa y'amaheburayo utarira ibyo bisanga ari imyaka indwi aho iyo myaka izogera itazobaho ibihe bigoye aho ishengero rizogwanywa rigahamwa na Antikristo. Tubona yuko ubwami bwa gatanu bwa kane uzoba wundi mwami akomeye cyane azobaje kugaragaza ibyo bw'abami bwa mbere bwakora mugabazi bagize cyo mu gita coalition mu Faransa yagiye hamwe n'ubundi bwami ubwo bwami uzoba businege ariko biri tubwiye hadusomero mu Daniel 26 ko shaka duheze 26 avuga ngo kubandanya avuga ngo ariko imanza zizoshingwa bamwake ingoma yiwe mwumve imanza zizoshingwa mwakiki ingoma yiwe bayikombore bayihebenereze bayihenebereze cyangwa bayikureho gushitsa ku muhero kandi ubwami n'inganje n'ubukuru bw'ubwami bwose buri munsi y'ijuru hose bizogabigwa ubwoko bwa bene data munezerwe cyane mwumvise inshobora bazabagabira ubwami mbere nimuzobukorera muzobugabigwa ni kado n'ingabire Imana yabahaye kubera hari umwami mwize twa Kristo nyene umwami mwizeye uca muhinduka abantu muzokama murya ko mwaramenyanye nawe haleluya muzokama muganje munezerewe neza ko mufise umwami w'abamasuba bami bose bintu biraryoshe kandi bwose muri munsi y'ijuru hose buzogabigwa ubwoko bw'abera bisuma byose ubwami bwayo n'ubwami buzokwamaho kandi abami bose bazoyikorera bayumvire ayo majambo agarukiyaho ariko jewe Daniel ivyumviro byanje bimagare ku mutima mu maso kandi mu maso hanje harahindurira ariko ayo majambo ndayabika mu mutima wanje uramukiye ngenangiriza ko niki tubona yuko azobwami buzoza kunesha ubwami bwa Antikristo mugabo navuze ni hari ubwami bwa gatanu buzovuka kandi buza bwaravutse ubwo bwami no munsi busanzwe buhari ntitubibonesha amaso ariko abigi bya profesi by'ubwishoje muri Bibiliya si jewe n'abandi benshi bavuga ku isi baratwereka neza yuko hariho ubwami bw'abaroma ico bita l'Empire Romain réunifié n'ubwami bushasha bw'abaroma muri kubasura kwiyunga muri aba mvuga ati none ibyo bintu nivyo iryo shira hamwe ryaho no musi kwisi n'ubwami ubugereranije sinzi ko babidushiraho ngaho ibintu biri mu Gifaransa batucunga baraza kwihangana ndabisigura mu Kirundi ariko n'ubwami bukomeye cyane ubwami ugereranyije kubugeranya ukuntu bwari bumeze mu gihe cya ba Cesare ukabugeranya n'uno munsi ibintu byari biriho kiriya gihe nibyo bihari n'uno munsi mwibuke nabuze ubwami bushika bune n'ubwa gatanu bwa Antikristo butaboneka tuzobona ko neza cyane n'ubwami bwa gatandatu ariko bukomeye cyane bwitwa Yesu Kristo ariko ubwo bwami bwabugizwe n'ubwami bwa mbere ubwami bw'abaroma bwa mbere noyita home 1 na home 2 niko genda dite bwari bugizwe n'iki ubwami bwa mbere bw'abaroma ubwa mbere bwari bugizwe n'ibihugu byinshi ariko bigatwarwa n'umuntu umwe nibaza ko ariko mu Gifaransa biri byari bugizwe n'ibihugu byinshi ariko bigatwarwa n'umwami umwe icya kabiri ufise akaranga cyangwa nationalité romaine yari ubahwa cyane barafise nationalité imwe akaranga kamwe turabona neza yuko akaranga k'abaroma kiriya gihe barakagura tubona Paulo bamufasha baca kumukubita umusabaza kumukubita ko yarukiye mu ntara twabwo n'abaroma avuka n'umuroma hamashara ko ati murashaka kubita umuroma mutabanje kumumenya tubona yuko bagize ubwoba bakavuga ati ngende kwa Kaisari kugira nationalité y'abaroma cyari ikintu gikomeye cyane umuroma ntiyafatwa n'abantu bose yarafite uburenganzira bwinshi gusumba abandi bafise aho karanga ikindi naco bakoresha ifaranga rimwe turabona Yesu barafise ifaranga rimwe mu bwami bw'abaroma twaza kubitahura gusumba turabona Yesu umunsi baza kumutega umutego ababwira ati tubwire biraba gutanga ikoro tubereka Kaisari cyangwa Cesar yabishuye wiki ibya Cesar mu bihende
ariko iby'Imana mu bihende atarabaza ati mbere kuri no gicapo kuri no kingorongora acace k'ifoto yanyu bavuze ifoto ya Cesar yari ifaranga rikora mu bwami bwose bw'Abaroma. Ikindi naco amasoko y'ibidandazwa marché y'ibidandazwa hagati y'ibihugu bigize Abaroma yari azimbutse cyane, yari amasoko azimbutse rwose, haro traffic hagati yazo nziza kubera usitwaye w'Abaroma byari byemewe. Icya gatanu barafise inama nkenguzamateka n'inama nshingamateka sena na parlement imwe, abantu mwize droit cyangwa muri droit. Uno munsi turabona byerekeye amategeko abiga droit mukoresha ikilatini mu ishuri ndabeshe simbeje. Abiga droit baza ko muri ikilatini barabigisha ikilatini, usanga bakoresha ikilatini ubwo bw'abantu mu nyubako ingene amazu yubatswe no munsi kenshi n'amaplan y'Abaroma. Piscine dukunda cyane yavuye i Roma, nta hoteli bari bafise mbwa bagira jare y'ikiziba bakajamo bakoga nyene bakoga kugira binezere abami no bariko umva haro bari bafise ibintu biteguye neza. Reka turabe gatonya ubwo bwami nabwo bwa kabiri bw'Abaroma ingene bwabutse nuko baravuka muri kino gihe nuko burabaho n'ingene buzokora mu bihe by'iherezo. Candagize mucamake ubwami bw'Abaroma turabona neza yuko mu 1957 habaye icyo bita traité de Rome, habayeho amasezerano yabereye i Roma 1957. ayo masezerano yari amasezerano ahagatswe ku byerekeye ubutare bariko baracukura. Hanyuma baravuga bati ndahembe iyo nama yabereye bwa mbere i Roma, bashaka ko batika tuje hamwe. Hari ibihugu bishika bitandatu: Ubutaliyano, Ufaransa, Ubirigi, Ubuholande, Allemagne na Luxembourg. Baja hamwe bagira isezerano ryo kugira ishirahamwe ryo kwimba ubutare. Hanyuma baja bayita Communauté économique européenne. Baja hamwe mu 1974 mu 1974 haje baho icyo bita création du Conseil européen, ishirahamwe y'inama mpanuzajambo y'ibihugu bya Buraya. Hanyuma hacajamo ibindi bihugu bindi: Ubutaliyani, Ubwongereza, Irlande, Denmark, Norvège. Mbwa Norvège yaravuyemo, hajamo Espagne na Portugal. Hajamo ibindi bihugu byinshi n'ibihugu bivuga ururimi rwavuye mu Kilatini, Igifaransa, Icongereza, Iespanyol, Iportugais, byose ni birimi biva mu Kilatini, kirimi c'Abaroma. Hanyuma mu 1972 le 7 juillet 1992 habaye ikintu bita traité de Maastricht muri Hollande. Haciye habaho ibintu bitatu bikomeye cyane iryo shirahamwe ryubakiyeko. Nuko habayeho gushirwaho icyo bita union politique, gushira hamwe ibintu byose bya politike, abati ibihugu byose n'ibihugu byigenga ko cyose gishaka gutwara ariko byose bigire intumbero imwe gutwara. Icya kabiri nuko bashize icyo bita union économique, gushira hamwe ibyerekeye ubutunzi iby'amasoko hamwe y'ibihugu byabyo, ku buryo ibihugu bitari mu bihugu bya Buraya birabigura cyane mu buryo bwa ekonomi, mu buryo bw'ubutunzi, kuko amatati n'amayepo n'ibindi usanga bica biduga. Wasanga ari ibihugu byinshi bikorereza gushaka kunigana kugira ngo bijemo nk'ibisanzwe byakumiriwe. Mwibuka yuko n'igihe c'Abaroma ba mbere ariko byari bimeze. Haleluya. Icya gatatu bakoze icyo bita union monétaire, gushira hamwe gukoresha amafaranga, ubumwe bw'amafaranga. Icyo gihe bace bahindura mu nyuma Communauté européenne ihinduka union européenne, ihinduka ishami ry'ibihugu bya Buraya 1993. Hanyuma mu mwaka wa 2007 barageze kwa membre ibihugu 27 bigize iryo shirahamwe. Ibyo bihugu byagiye hamwe hari ibihugu bikomeye cyane gusumba ibindi n'uno munsi. Ingene bitwara bya bihugu byari bigize Uburoma bwa mbere nibyo bikomeye: Ubutaliyano, Espagne, Ubwongereza, za Belgique. Urabona ni ibihugu bikomeye cyane. Ubu nyokosha ifaranga rimwe muri bihugu bya Buraya, sofa ibihugu bimwe byanse. Mu Bwongereza bikoresha amapound, kumira bakoresha n'amayero. Hari ibihugu bimwe by'abantu usanga bigushasha by'abami bisanga bakoresha amafaranga abiri. Akari ibihugu byose byamaze kurekura bikoresha ifaranga ryitwa euro. Uno munsi mu gihugu by'Iburaya umuntu afite nationalité ya Union Européenne ni umuntu akomeye cyane. Rero tuja ahantu ariyo système du monde, aho ibihugu byinshi bikomeye by'isi bitinya ibihugu bya Buraya. Mu byerekeye ekonomi politike, Amerika yari ikomeye, ubuhunye n'ifaranga ry'amadolari munsi y'amayero. Mu byerekeye agaciro muri politike ugiye kuraba
ibihugu Etats-Unis yari gukora ibintu byinshi yiganza kera ubu ntibikibishobokera ko ribanza gukonsulta ibihugu bya Buraya ko bifite ijambo rikomeye kubera bagiye hamwe kugira ngo bashobore gukomera uno munsi ugereje kuraba umuntu usoba cyane uza gusanga yuko Amerika isigaye itinya ibihugu bya Buraya cyane gusumba mbere n'ibindi bihugu byose yarigeze kubikomeye mugabo nizoba ntigikomeye cyane nka kera rero ikindi bace bakomera nuko baciye mu tariki imwe kwezi kwa 12 mu 2009 batoye umurongozi umwe atwara bya bihugu byose by'ibihugu bya Buraya ico bita le président du Conseil européen